Shalom shalom bwoko bw'Imana, ndasubiriye kubaha ikaze muri iki kiganiro bamaso. Jewe ngiye kubashikiriza iki kiganiro nitwa Abel Mbonimpa. Uyu munsi tugiriwe ubuntu n'Imana kugira ngo dutangure inyigisho zituganisha ku bijanye no kwitegurira kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ni inyigisho zizotubwira ivy'igihe c'iherezo. Muri ibi bihe tuzomenya byinshi bijanye n'ukuntu umukristo ategerezwa kwambara ibirwanishwa kugira ngo yicare agavye, kwama witeguye. Arico gituma Imana itwemerera kugira ngo twamena ntaryo dusangira ijambo ry'Imana, kugira ngo ijambo ry'Imana rikubere ikigwanisho c'umukristo, ikigwanisho kandi tukongereza ibihe vyo kuduga tuja ku musozi w'Imana, tukongereza ibihe vyo kuyagana Imana, kwiyeza no kwitunganya. Arico gituma umukristo wese asabwa gukemura ibibazo vyiwe vyose mu bugingo bwiwe bwose, akicara yiteguye, akicara ari maso. Wame usuzuma kuri vya bindi vyose, haba mu mategeko y'ivyishengero, haba mu mategeko yo mu vya Bibiliya. Wame wisuzuma kugira ngo urabe yuko buri kintu cyose wagitunganije. Nico gituma twari tumaze imisi twigishanya ku bijanye n'ukuntu umukristo yo kwicara yacyoroye, yakemuye ibibazo, ingorane zose zavuyeho, maze akicara yiteguye gusanganira umwami Yesu. Uyu munsi rero tugiye gusoma amajambo y'Imana yo mu gitabo c'ivyahishuro Yohana igihimba ca 2, dusome duhereye ku murongo w'8 tugeze ku murongo w'11. Haleluya! Reka dusome mu izina rya Yesu. Icete candikiwe ishengero ry'Isimuruna. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isimuruna, utuwa mbere kandi w'iherezo, wari yarapfuye kandi akaba muzima, aravuga ibi ngo: ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe, yamara uri umutunzi n'ibitutsi by'abiyita abayuda atari bo, ariko ari sinagogi ya Satani. Ntutinye ivyo ugira ubabazwe. Uwo murwanizi agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero, kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa imisi 10. Wamuyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Unesha ntaca urupfu rwa kabiri ruzomugira. Tuje imbere z'Imana tubanze dusenga Imana, dusengera aya majambo. Mwami wacu uwera ugira neza, ndagushimiye kubw'aya majambo tugiye gusangira na bene data. Mwami, ndasengeye uwumva wese kugira ngo atahure kandi asobanukirwe ico mpwemu ariko arabwira amashengero. Ndasabye kugira ngo Mwami ukoze ikara ku munwa wanje, kandi Mwami umpe impwemu inshoboza gusobanura no gutahura ivyo ugomba kubwira mwene data ariko aranyumva uno munsi. Urakoze kubikoze, urakoze nyakubahwa. Ndavyambaje nshima nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Iri shengero ry'Isimuruna riboneka muri iki gihugu cyo muri Turikiya. Ahantu muri Turikiya ni ahantu haciye ubutumwa bwiza, ni ahantu haciye amashengero yose uko ari 7, kandi ahantu niho ibikorwa vy'Imana vyakorekeye cane, kuko ari intumwa zahungiye inyuma y'ihamwa ry'abakristo b'i Yerusalemu hariya Yudaya, bahungiye muri Aziya yo bita Aziya Minere, bahakorera ibikorwa, bahashinga amashengero. Bamaze kuhashinga amashengero, mbere na Mariya nyina wa Yesu yahungiye muri iki gihugu citwa Aziya Minere, yaba mu ishengero ryitwa Efeso. Muri Efeso niho Mariya yaguye, niho bamuhamvye, niho imva yiwe iri, Mariya nyina wa Yesu. Hanyuma rero iri shengero Isimuruna ni rimwe mu mashengero 7 Yesu yahaye amajambo y'indemeshanyo, ababwira ati: mwame muyoboka gushita gupfa. Mwene data, mbega wowe uri mu ishengero ry'Isimuruna? Mbega wowe warihanganiye ibikugerageza? Mbega wowe ugiye kugwana intambara nziza? Wowe ugiye kwihangana nk'abantu b'Isimuruna? Uno munsi Isimuruna, igihugu c'Ubuturikiya, uno munsi baraguye, nta butumwa bukivugirwayo, nta mashengero y'abakristo akiriyo. Ico gihugu gisigaye kirimwo abasilamu n'abapagani, abakristo ni bake. Uno munsi ugiye kuraba intumwa zaciye n'amamonima canke amamize canke ahantu ho kuja kuraba ibizu vya kera, nta nsengero zikiriyo. Mwene data, urasabwa kugira ngo uhagarare ushikamye,
kugira ngo ukorere Yesu kandi umushingire intahe umuvugire. Hanyuma rero umenye neza yuko umugambi uhari w'uno munsi ku isi ni ukugira ngo bazimanganye, ntabwo ari muri Turikiya gusa, ahubwo ni ukugira ngo n'isi yose nayo ahari umukristo wese hazimanganywe, bapfume bagutera izo nshinge, bapfume bagutera izo ncanco, upfume aho kwizera Yesu, aho kuvuga ati uzoronka ukwizera muri Kristo korona ntizogufata, ahubwo bakubwira bati wizera urucanco, hanyuma bari gushanga umutima. Abapastori benshi bamaze gushira umutima mu rucanco, abakristo benshi bamaze gushira ukwizera mu rucanco, abantu benshi munsi y'ijuru mu bihugu bitandukanye turavyumva bariko barashingira intahe urucanco, bemeza yuko ariko bizeye. Ariko ndagira nkubwire yuko tugiye kwakira igishinga ntahe cy'umuntu yitwa Polikaripo, yizeye Imana n'imbere y'abicanyi, yababwiye ati jewe nizeye Yesu Kristo umwami wanje, sinizeye izo ncanco. Mwene data witegure kwemangira Yesu, ntiwizere ibyakozwe n'abana b'abantu. Ibyakozwe n'abana b'abantu bifise iherezo ryavyo, ariko Yesu Kristo yiteguye kuguha igitsibo cy'ubugingo cagenewe abakristo, cagenewe abatoranijwe, biteguye kuzoraga ubwami bwo mwijuru butazoshira. Mwene data, umunsi nkuzaniye amajambo yo kuremesha, aho uza kumvira igishinga ntahe c'umuyeveke yishwe yitwa Polikaripo, bigufashe hanyuma nawe ugire gukomera. Hano twabonyemo intumbero ivuga ngo ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Uwo murwanizi agira shire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe, ngo kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Intumbero y'iri jambo ry'Imana kuvuga ngo ntutinye ibigiye kuba, ntutinye ibigiye kukubako, ntutinye, ntugire ubwoba, ntuhinda agashitsi, ahubwo shikama ushira amanga, Yesu Kristo ari kumwe nawe. Muri aya majambo turabonamwo Yesu Kristo ariko aravuga ijambo rikomeye, aravuga ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa, ngo nanje nzoguha igitsibo cy'ubugingo. Mwene data, iri shengero ry'Isimuruna ni ishengero ryaciye mu bibazo bikomeye. Iri shengero ni rimwe muri ya mashengero ndwi nkuko tubizi. Turabona yuko aha hantu hakorewe ibikomeye, abigishwa niho baba. Yohana intumwa ya Yesu yahakoreye ibikorwa. Hanyuma rero aha hantu hagiye kubonekana umwigishwa wa Yohana yitwa Polikaripo, ariwe yahavuye aba umusenyeri canke umuyeveke w'ishengero ry'Isimuruna. Bene data, aya majambo atubwira iby'igihe c'iherezo. Tugiye kuyaga ibijanye n'ukuntu wewe mu Kristo wo kwibaza ukuntu wogaba ukitegura, kuko abantu b'Isimuruna bagomba kutubera akarorero kugira ngo tumenye ukuntu abantu b'Isimuruna baciye mu bibazo bikomeye. Kandi cane cane umusenyeri yarayoboye aho hantu, umusenyeri yitwa Polikaripo. Uyu muntu yari umuntu yitanga, yakoreye Imana. Yapfuye yishwe kubera yuko yavuga ukuri, yapfuye yishwe kubera yuko yari cabona, yagenda abona ibintu byose kandi akabivuga. Yari umuntu adatinya, ntiyatinya kuvugira Yesu. Niwe yabaye umusenyeri, yabaye umuyeveke wo mw'iri shengero ry'Isimuruna. Nuko rero bamwishe nabi, bamwishe bamuturiye. Ariko ndagira nkubwire yuko umunsi bamuturira baramufashe, bamaze kumufata bamuzana mu nzu y'ibirori kugira ngo abe ariho yicigwa. Muri ico gihe ariko arahita bariko baramuzana, abakristo bari baje kuraba urupfu rwiwe, baca bumva ijwi risemereye. Iryo jwi ryaje rivuye mu ijuru, maze abakristo bari bahari bose bararyumva. Iryo jwi ryaje risemerera rivuga riti, uramirize ugire inkomezi ubu umugabo mu kwizera. Hanyuma iryo jwi Polikaripo araryumva, n'abakristo nabo bararyumva. Ryaje risemerera kugira ngo rikomeze Polikaripo, rimukomeze kugira ngo akomeze ashingire intahe Yesu. Mwene data, ndagira ngo mubwire yuko ubu butumwa bwiza buca muri groupe Bamaso n'ubutumwa buri ngo buragukomeza, n'ubutumwa bushaka kubwira ngo shikama, n'ubutumwa bushaka kubwira ngo ntutinye, ahubwo ushingire intahe Yesu, waturira umwami wa Yesu Kristo, wihane icaha, wihane n'akaha,
maze urandurane n'imizi icitwa icaha cose, hanyuma ube umukristo w'ukuri. Ntutinye, ndagira ngo ngubwire kugira ngo ube umugabo ugira inkomezi, nturanduke umutima, ntukangwe n'itotezwa canke ihamwa rigiye kuza muri iki gihe, ahubwo ureme mu mutima. Nuko rero kuko ijambo ry'Imana twamaze kubona Yesu yavuze ngo wame uyoboka gushitsa ku gupfa, ngo nanje nzoguha igitsibo cy'ubugingo. Mwene data Polikaripo amaze kumva iryo jwi yararamirije, baramutwara bamushikana mu cyumba c'ibirori, bamushikana hagati mu kizu c'ibirori gisanzwe cicirwamwo abantu. Hanyuma rero icegera c'umukayisari yategeka, ico cegera niwe yari umwicanyi yama yisha abantu. Muri ico gihe rero araheza aramubaza ati, iyo nkuraba nkwitegereje ngasanga uri umutama w'imvi, mu kukugirira impuhwe ngira ngo usabe ikintu kimwe. Abwira Polikaripo, hakana Yesu Kristo yuko ari umwami wawe, hanyuma nkurekure witahire, ndabona ko uri umutama w'imvi. Ariko Polikaripo yahise yibukijwe, ryamubwiye riti uramirize, ugire inkomezi, ube umugabo mu kwizera. Iryo jwi maze yari yaryumvise, kandi n'abakristo bari ngaho bari baryumvise, bose babishingira intahe. Hanyuma rero Polikaripo yishuye wa mwicanyi aramubwira ngo, iyo ndaba umutama maze imyaka 90 akorera uwo mwami Yesu Kristo, wati uyu munsi niho ubona yuko no mwihakana? Basi rero wa mwicanyi nawe aramubwira ati, nukuvuze? Atangura kumubwira ngo, ngira ndaguha ibikoko by'inyamaswa, ndaguha intare ziguswagagure kubera yuko ugararije. Hanyuma rero Polikaripo aramwishura ngo, mbega wirata kuri birya bikoko ngo nubizane, ngo nta na kimwe bikora. Wa mwicanyi aramubwira ati, usuzuguye ibi bikoko, ati ngira ndagutema umuriro. Maze rero Polikaripo aramubwira ati, washaka uzana umuriro mu izina rya Yesu, nta na kimwe kimbuza kuramiriza. Hanyuma rero aho hantu hari abantu benshi cyane bari baje gukungera urupfu rwiwe. Abayuda bavuga bati kuraho uyo, abapagani bavuga bati kuraho uyo. Maze rero abakristo nabo bari bahari, nabo batangura kumushigikira, baramubwira turigumya, baramubwira bati komera. Haba induru nyinshi, abugwamo bwinshi, n'ibintu birakomera. Maze rero haragera igihe baca basanga intambara y'ibikoko by'abantu byari imaze umwanya ihejeje kuba. Baravuga bati ibikoko ntitubigarura hano, byahimbye, byariye abantu, byabamaze. None rero ati reka tumutema umuriro. Nuko rero bakora inama, bashinga itegeko yuko ari umukumuturira. Hanyuma rero Polikaripo nawe amaze kuvyumva, nuko nawe ico yakoze, yaciye atangura kwikura impuzu, arikura ibirato, yitegura ko bamutama umuriro. Hanyuma rero maze rero muri ico gihe bamutama umuriro, maze bamaze kumutama umuriro, urubeya rumugwako ruramurengera. Rumaze kumurengera, Polikaripo ntiyasha, yagumye ari muzima, maze urubeya ruramurengera. Hanyuma rero icavuyemwo, abari ngaho bose bumva iparufe, imota, bashwarwamwo n'akamoto keza gahumura neza. Bose baritangaza, baravuga bati yo, bati nimwumva akamoto keza. Hanyuma rero bagize bararaba, basanga Polikaripo ntiyahiye, nta na kimwe yabaye. Hanyuma haragera igihe babicanyi, abasoda bari bafise ibicumu, baca baramuzibura, bamuzibuye mu mutima. Maze Polikaripo rero aracikana, yishwe n'icumu ryo mu mutima, ariko umuriro ntawashe kumuturira. Mwene data wumva iri jambo ry'Imana n'amajambo yo kukuremesha, kugira ngo umenye yuko abakristo ba mbere baciye mu bibazo bikomeye, baciye mu ntambara zikomeye. Natwe abiki gihe tugeze mu bihe bikomeye, tugeze muri vya bihe ijambo ry'Imana riko riratubwira ngo ehe, uwo murwanizi agira shire bamwe muri mwebwe mwibohero, kugira ngo mugeragezwe kandi muzogira amarushwa imisi 10. Uno munsi isi yose iriko irageragezwa, hariko haraba ibigeragezo kugira ngo abantu basuzume yuko bafise coronavirus, basuzume kugira ngo bose bategwe incanco. Ariko ndagira nkubwire ngo wame wihangana kugeza kugupfa. Hari abantu benshi nagira ngo mbwire abakuru b'amadini, abacanke abakozi b'Imana, mwese mumenye ko dutegerezwa kwaturira Yesu. Polikaripo yabaye wa mbere mu gupfa.
Polikaripo ngo bamuhora yuko yari we yitwa nk'umukuru w'abakristo bahise imuruna, bamwishe bamuziza yuko yavuga, yaratura, akemangira Kristo. Ariko uno munsi turabona yuko benshi mu bakozi b'Imana baratekereje, ariko mbere benshi tumaze kubona yuko mu banyapolitike hariho bamwe bamaze kwemera kwatura, bakemera bagashira amanga. Mu banyapolitike hariho benshi ari abaperezida bamaze kwemera guhitamwo kwatura, bakemanga aho bahagaze, bakerekana aho bahagaze. Ariko hariho abakozi b'Imana benshi uno munsi utomubaza aho ahagaze yokubwira ati oya, jewe nziteza urushinge, jewe nzogwiteza. Ati no kwizera urucanco, nta kwizera iyo Mana, ati ahubwo no kwizera urucanco. Mwene data Polikaripo yararenze ubusenyeri, yararenze kumweveke, aremera avuga ati ninda n'indesho murabe imvi n'uruyenzi imyaka 90 maze, atubona no kwihakana uwo mwami yangiriye neza, uwo mwami yambambiwe, uwo mwami yamfiriye, uwo mwami sinomwihakana. Mwene data haguruka uvugire Yesu, haguruka ushingire intahe. Mbere nagira mbwira abakuru b'amashengero, nagira mbwira abayobozi b'amashengero bahaguruke bavuge, bereke abakristo inzira nyayo bagomba gutumbera. Erega ndagira nkubwire yuko ishengero ry'Isimuruna ryarashimiwe yuko bihanganye. Yesu yarababwiye, yarabahaye mpore, arababwira, arabakomeza, arababwira ati wamuyoboka gushita kugupfa, nanje nzoguha igisibo cy'ubugingo. Mukozi w'Imana, mbega ishengero ryawe ubwo rirahagaze mu kwizera? Ni kibazo kuri wewe. Mbega abakristo bawe warabasobanuriye, warababwiye umusimamo, warababwiye aho bahagaze? Ubwo yewe mukozi w'Imana, mbega warababwiye yuko uzoba uwa mbere mu guhakana antikristo, canke uzoba uwa mbere mu kumwemera? Hari abapastori benshi turiko turabona ngaha kuri za YouTube bisigura, bigaragaza yuko bamaze kwiteza za ncanco, bamaze kwemera, batanguye guhimiriza abakristo babo, bababwira bati nimuze tugwiteze, ati utazogwiteza azoba yihakanye leta, ati kandi kwihakana leta ni icaha. Ariko ndagira nkubwire yuko uno munsi aya mategeko ariko araza nayashatse kugerageza bari mu isi bose, kugira ngo abakristo babandi babaye abakristo b'agace binusu basuzumwe, barabe yuko bihakana Yesu, bihakana Mesiya. Hagiye kuza igihe aho abakristo, aho abantu benshi bagiye kwihakana uwababambiwe. Polikaripo yaranse kwihakana uwamubambiwe. Mbega mwene data uba witeguye kuzomwihakana? Ntuze wihakana umwami wawe, kuko ivyiza yagukoreye ni vyiza yuko nawe umwemangira no gushitsa kugupfa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igisibo cy'ubugingo. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero, unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Mwene data ntutinye urupfu rw'uno munsi, wibuke yuko uru rupfu rw'uno munsi ari irembo ry'ijuru, ariko utinye iheza kwica umuntu igahindukira igakorokereza n'ubugingo bwiwe muri Gehenomu. Rero ndagira ngo rero nkangurire bene data bakozi b'Imana, mwikangure, mwigishe, mubwira abantu kwirinda, mubwira abantu kutiyanduza, mubwira abantu kutumvira amategeko ya antikristo, mubwira abantu batangure kwitegura, ntibatinye icica umubiri ariko batinye icica umutima. Ego mwene data, hari akaririmbo kavuga ngo sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Ubwo rurimbo ruvuga ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa, ngo nanje nzoguha igisibo cy'ubugingo. Mwene data wamuyoboka, mwene data wamugavye, ushingira intahe n'abarya bicanyi, uzi washingira intahe, ntutinye. Erega hano turiko turaca muri teste, izi ni teste kugira ngo usuzumwe, barabe yuko aho kwizera kwawe kugera. Uno munsi ntambara ihari mwisi ni yugukuraho ukwizera, kuko basanze mu bakristo harimo ukwizera gukomeye, ukwizera kutabanduka, kudava ku byo wisi wasezeranye. Turabona neza yuko benshi barishwe mu gihe c'intumwa, ca gihe c'intumwa za Yesu, benshi barishwe muri iki gihe cy'uyu Polikaripo, benshi barishwe muri shengero ry'Isimuruna, benshi barishwe baho gukwizera kwabo, ariko abaramirije baremera, barihangana mpaka no gushitsa kugupfa. None rero mwene data, mbega nawe woba wihanganye, woba witeguye kugira ngo uze
ushingire intahe ijambo ry'Imana witeka kugira ngo uzuneshe. Birakwiye yuko uhagarara ushikamye. Ndagira ngo ntere umwete kandi ntere inkomezi abakristo bose mwese aho muri hose, wicare ugavye, wicare witeguye. Umwami wacu Yesu Kristo ari hafi. Rero nico gituma imbere yuko ashika turabona yuko Antikristo yitanganije kugira ngo atangure kuzana amategeko yo kugira ngo abanze akontorole abari mw'isi, kugira ngo abahwikire, ababuze gusenga, ababuze gutazira Imana. Arico gituma benshi bariko barinjizwamwo ayo mategeko yo kwiteza inshinge kugira ngo babakure mu byo kwizera Imana. Iyo harinze hazamwo iri tegeko ritegeka abari mw'isi bose, bigaragaza yuko ari ivyahishuriwe Yohana 2:10. Uyu murongo uvuga ngo ntutinye ivyo ugira ubabazwe, uwo murwanizi agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa imisi 10. Mwene data, muzogira amarushwa imisi 10. Uwo murwanizi agira atume benshi bashigwa mwibohero kugira ngo bageragezwe. Twarabonye aya makonfinema, abantu benshi bagahabwa udupfukamunwa, abantu benshi bagategekwa kuguma mu mazi wabo. Ivyo bigiye kubandanya kugeza hata muntu azoba cemererwa kuja mu kindi gihugu, canke kuja mu isoko, canke kuza gushora, canke kuza kugura, canke kuza kurujaho abantu bari udafise gwa rumenyetso guko baguhaye urucanco yuko bagukingiye. Mwene data, ariko ivyo byose ntibize biguca intege. Ariko ndabona benshi bagiye kureburura, bagiye kugaburura, bagiye gutukwizera, aho kugira ngo bagabe bareme bashikame, bagiye gutukwizera. Mwene data, ndagira ngo nguhe iri jambo rivuga ngo uramirize, ugire inkomezi, ube umugabo mu kwizera. Iryo ni jambo ry'Imana. Muri gurupe bamaso mwese mugira iryo jambo ryameriza muri wewe, wamuryumva ryamerisona, inzamba ikomeze kuvuga, inzamba ikuburira, ikomeze kukuburira, wamuburirwa ukomeze kubwirwa iryo jambo mu bihugu byose urimwo. Ndazi yuko mu bihugu byose hari ingamba, hari amategeko agiye gutuma abantu benshi bashirwa mu ibohero, abandi bashigwe mu bihano bikomeye, abandi babuzwe kurengana imipaka, abandi babuzwe kurengana ibihugu, abandi batangure gutotezwa, abandi batangure kubwirwa amajambo y'iterabwoba. Ariko ndagira nkubwire ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa, umwami Yesu Kristo azoguha igisibo cy'ubugingo. Reka duce bugufi dusengere iri jambo ry'Imana. Yesu abahezagire. Haleluya. Urakoze Mana Data wo mwijuru, ndagushimiye wewe wahaye gushikama umukozi wawe Polikaripo, wewe wahaye ishengero ry'Isimuruna gushingira intahe ukwizera kwa Yesu Kristo. Ndabigushimiye muri kano kanya. Ndasengeye umukristo w'uno munsi, umukristo anyumva, kugira ngo mwami yambikwe inkomezi, dushingire intahe ijambo ryawe, dushingire intahe ukuri, twemangire Kristo. Yesu urakoze. Ibihugu byose harimo abakristo, mwami ndakwinginze kugira ngo mwami abe ari wowe wihesha icyubahiro. Mwami uruwera kandi uragororotse Mana, ndagushimiye kubikoze. Ndasabye mwami wari we wese umuhe inkomezi kandi umuhe kuramiriza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu. Amen.